reka ndabashimire bakunzi ba television Heritage kuba mwahisemwo gukurikirana ibiganiro byacu nongera ndabaha ikaze muri himbaze kuno munsi kaze cyane nkuko mubizi tuba dufise umwanya twakira umutumire umuririmbyi kugira ngo tumarane umwanya nawe tuganira kubijanye n'ubuzima bwo guhimbaza hamwe n'ibikorwa bitandukanye rikarakora. Rero kuri no munsi nakiriye umuririmbyi mukunda cyane mumaranye igihe, umuririmbyi yitwa Eloge, ndazi ko mwatanguye kumubona abatari bake muramuzi. Niyo tugiye kumarana umwanya muri kino kiganiro, reka ndamuha ikaze ndanamuramutsa cyane. Murakoze cyane kunyakira muri studio yanyu ya Heritage. Ego ndashima Imana. Amen. Ni Eloge abatari bake bazi muri Redemption Voice, bazi nka Eloge ku giti ciwe. Subira mu ntango tubwire Eloge ninde, mbega yavukiye hehe? Eloge Irambona, nitwa amazina yose nitwa Irambona Eloge Aime, ariko kuyamenyekanye cyane ni Irambona Eloge. Ariko nk'abo twiganye bakunda kumva abigisha bampamagara Eloge Irambona Aime, iryo Aime bo bararizi cyane. Ariko muri iyi monde donc y'umuziki sinakunze kurishira ko cyane. Uvuze abo mwiganye, mbega wize hehe? Nize hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ego. Hanyuma navukiye hano mu gihugu cy'u Burundi, nkurira hano. Yego cyane gushika aho ubu unye pour le moment mba mu gihugu ca Kenya. Yego. Muri Kenya uba mu gisagara iki? Kenya turazi ko ari nini cyane. Muri Kenya mba muri Nairobi, ahantu bita Jamhuri. Hanyuma ibikorwa by'Imana muri Kenya, mbega urafise ishengero canke bimeze gute? Muri Kenya ego ndafise ishengero ndimo yitwa GPT, Green Pastures Tabernacle, iri ahantu yitwa Lenana. Ego niho nsanzwe nkorera umurimo w'Imana, mu worship leader. Wow, praise God. Amen. Hanyuma tugaruke ukiri mu Burundi, byagenze gute utangure muri ministry ya worship? Wasengera he? Okay, mu Burundi basengera mu ishengero bita Église du Bon Berger. Benshi bararizi hano mu gisagara. Niho nakirijwe kuva kera cyane gose. Ndibuka na uyu murimo w'Imana nawo utanguye nawo utanguye nkiri muto cyane, muri bavyita Sunday school ya Bon Berger. Ndirimba dumwana muto cyane gose, n'ubu ndavyibuka cyane gose. Byari bihe bisanzwe n'ukuri, Imana yampamagaye kuva nkiri muto cyane, kuva ico gihe hose gushika ubu nkaba nkiko ndayikorera. Yego cyane. Amen. Hanyuma n'abantu barakuzi ku ndirimbo yakunzwe cyane kuri muri jewe. Ushaka kuturirimbira akantu gatoya? Okay. Ubu jewe ndi musha, ibya kera byararangiye, ubu nduwo mu bwami bwo mwijuru. Kuko nabambanywe na Kristo, kuko Kristo ari muri je, ntakizonanira, ko yampaye ububasha bwose. Kuko Kristo ari muri jewe, ntakizonanira, ko yampaye ububasha bwose. Kuko
jewe aruturi mubisi naco mnanira yampaye ububasha bwose naco yisigarije intsinzi ni yacu. Amen. Yes. Uratubwiye yuko watanguye kurimba kera ukiri umwana mutoya. Ndashaka kumenya mbega byagenze gute ngo ufatane na Redemption Voice kuko abatari bake bakubonye muri kumwe na Redemption Voice. Yes. Murakoze cyane kuri ico kibazo. Nako ndavuga nti hagati muri ivyo bihe ndiko ndakorera Imana nkiri muto cyane muri Église du Bon Berger. Ingene twahuye n'umugwi wa Redemption Voice, bamwe muri bo hariho abo twigana rero kandi hanini twese vraiment dusanzwe dusengera kuri Bon Berger. Bamwe bari mu département atandukanye, bamwe bari mu chorale, abandi bakiriko baravyiga kuririmba. Rero haca haba iyo connection no kuri n'Imana, iyo connection kuko bose twari muri generation imwe mu myaka imwe yegeranye. Hama haca haba ico kintu, haca haba iyo connection nyene. Redemption Voice iravuka dutangura kuza turarepetera hamwe, repetition kuri church iheze ugasanga hari ukuntu tugumanye dutanguye kuza dusubiramo uturirimbo utu rero umugwi uvuka gutyo hamaca turatangura. N'umugwi umaze igihe kinini ariko we igihe runaka carageze uratandukana n'umugwi, mbega byagenze gute kugira gutandukana na Redemption Voice? Yes. Murakoze cyane kuri iki kibazo. Nukuri ndashima Imana ingene iyi emission ibaye. Nari ndabirindiriye igihe kuko ndibuka nkisezera umugwi wa Redemption Voice, abantu benshi ntibavyumva, uhereye no kuri bamwe nyene bo muri bo ntibabitahura byagenze gute, gushika naho ndibuka ayo abajournaliste benshi cyane bandondeye. Sorry. Ariko ico gihe nukuri ndashima Imana ko nagumye numva mutima ati Eloge igihe kizogera aho uzobibwira amahanga, aho uzobivuga ahantu hagaragaye, ahantu ijwi rishobora gushikira abantu benshi bashobotse. Rero igihe nukuri murakoze cyane, ni umunsi narindindiriye, n'igihe narindindiriye cyo kwisigura kuri ico kintu. Mu by'ukuri ntacyo twafuye na gito, n'ubu turacara abagenzi bose. Hari muri 2015 ni hamwe gusa Imana nka kwa kundi Imana yabwiye Abraham ati sohoka uve mu nzu ya so na nyoko uje aho nzokwereka. Byabaye muri ubwo buryo kuko nari ndavyibuka nkibyumva muri jewe byarambabaje cyane. Imana niki ushaka ko uri kuntwara hehe? Ariko rero kuva cyo gihe gushika ubu rero ndiko ndabona igicapo Imana yari kirashaka muri bijya benyene ntavyumva, twese tutavyumva. Ubu niho biriko birasobanuka umugani w'Abanyarwanda. Kuko kuva ico gihe naciye ntangura kuza hari imyango yaciye yuguruka yo gukorera Imana mu bindi bihugu, muri bihugu nyine bya East Africa. Aho nagenda afasha abantu benshi mu mashengero, mu biteramo, mu materaniro kanaka gutya na gutya. Rero niho tuva ubunye hari ico gicapo kimeze gutyo. Rero ubu nibaza ko birarushaho cyane gose gutahurika iyo decision nafashe ico gihe. Kandi mubano umeze neza cyane na bamwe muri bo. Hariho nabandi Imana muri bo yarungitse gukorera hanze kuyikorera. Twese duseva data wa twese, byose bimeze neza cyane gose. Amen. Bisibura yuko nko muri kazoza dushobora kubona indirimbo ya Eloge kumwe Yo cyane gose mbere na tubari muri kazoza umwanya wari wose.
reka tugaruke kuri ku gikorwa cyo guhimbaza muri Kenya. Mbega ushitseyo byarakoreye gufata icicaro no kubikora kubera mu Burundi wari umenyereye urumva uri kumwe n'umugwi hanyuma weho tuva uri wenyene. Mbega byarakoroheye byageze gute ubikora gute ari? Okay, murakoze cyane kuri ico kibazo. Urabona iyo umuntu avuye mu kibanza kimwe aja mu kindi, ni ngombwa haze ama challenges menshi bivanye n'ahantu abashikiye n'ahantu abagiye, guhera ku rurimi. Ego nari nsanzwe nzi icongereza, ariko burya n'imico biba bifatanye n'ibintu byinshi cyane, imico, ururimi, kwiga ingene ikirere cyaho kimeze, ingene biba bimeze. Ntibiba byoroshe no kuri by'ukuri, ntibiba byoroshe, ariko Imana yagiye abantu nanje, kuko nagiye gutahura neza yuko n'ukuri sinihamagaye. Imana yagira abananje izirugurura imyango, ica utuyira gutya. Rero ncasanga n'ukuri ku mwaka ku wundi Imana igende yagira irantuza impa kumenyera ko karere, kumenyera imico y'abantu, no muri iki kirere nyene cyo guhimbaza Imana igendera abana nanje n'ukuri niho tuva nyene Imana iri kumwe nanje mu buryo budasanzwe. Yego vraiment. Ngira tukwakire mu kiganiro ufise indirimbo nshasha iracamuta ubushasha. Yego. Yewe tubwira ku ndirimbo yawe ya vuba yitwa yarabirangije. Ego. Iyo ndirimbo en fait biratangaje cyane. Iyo ndirimbo nayikompoje, ndavyibuka nayikompoje muri bijya bihe nyene ngikompoza uri muri jewe. Nzaje ari zibiri, ariko hatangura gusohoka iriya, kandi urumva ko haciye iminsi myinshi, haciye imyaka 6. Rero iyo wonye yarabirangije nayo ndayandika ndayigumiza honye, ariko hari ahantu naho ndayiririmba nyene bisanzwe nyene mu masoko nyene kanaka ahantu babantumiye. Ariko uyu mwaka wa 2022 ni Imana yashize nubwo gute ya confirmé muri jewe yuko nkwiye kuyisohora abantu bakayimenya, audio na video yayo. Rero kandi sinzi ko umugerageje kuyumva amajambo yayo iri kuri YouTube, hari ukuntu message igomba gusa na uri muri jewe, kuko ijya ivuga ngo muze dushime yarabirangije ku musarabi Golgota kubw'ubuntu bwiwe, yahisemo kuza kudukura ko icaha. Mwumvirije ayo majambo, murumva ko message ihagaze kuri Nouvelle Alliance. Message ihagaze ku buntu bwa Kristo, ihagaze ku gikorwa Yesu yakoze. Ugerageje kumviriza n'ijya uri muri jewe nico Yesu yakoze, n'ububasha yaduhaye bwo kuganza, nkuko muri 1 John 4:4 havuga. Rero ni yarabirangije nayo ni muravyumva ni titre yarabirangije. Ivyari bikenewe Yesu yaraje kubikora ku musaraba, aduha ubuzima, aduha amahoro, aduha kuganza ikintu cyose. Yes, ni yo message hanini irimo. Mbega ukora mu gihugu batavuga ikirundi, usohoye indirimbo iri mu kirundi, bigenda gute? Barayakira, barayumva, barayitahura? Yes, murabona bico kintu muvuze kiri muri ya challenges nyene nariko ndavuga, ariko biraryoshe. Narabonye ingene bayakiriye. Wow, kumva ikirundi iki kirimi kimeze gute, ari ukuntu nyene bari somehow excited nyene. Wow, dusigurire bimeze gute, sinzi nanje naruze ni wow mana. Okay, hari ukuntu nyene byari biri interesting nyene ukuntu bari barakira ico kirimi. Muri jewe nabifase muri side nkuko ntibiriko biragorana, ahubwo ni ikintu gishasha nabo kije muri bo, kandi barabyakira baryohewe. Kuko muri ya video sinzi ko mayibonye, ijya video ni muri eglise ndirimbamo, kandi la majorité nyene n'abanyakenya. Rero bari baryohewe cyane. Wow,
kuko narafashe igihe nyene gitobonya cyo kuyibigisha nyene ngenda ndabereka na lyrics nyene wow baraba interesse cyane bati wow rero muri ya video nibo hajya nibo gusa la majorité nibo bari very excited nyene ukuntu byari ikintu nyene kiryoshye ari experience nyene bariko barababona nyene nabo bati wow kirimi cyaturyoheye bari bagikunze mbere barakunze Kirundi kuko urana ukuntu Kenya kuduga gutya Burundi kumanuka ni murabizi ni malangue bantu ni haburu tujambo tumwe usanga dusa nk'Imana barumva ko yes rero biraryoshe cyane obete urabasigura nyine guhera hasi nyine ati Imana sigura nyine God nyine wow hari ikintu kiba kinyohera ko nubwo haciye amezi nk'atatu tuyisohoye hari igihe warabishye ugasanga muri repetition nyene umwe aracishijemo yirize gatwega ubati wow hari ikintu vraiment cinjiye muri bo hari ikintu cinjiye muri bo après tout nubwo utobura abasigurira barumva yuko ni indirimbo y'Imana barumva nyene ko atmosphere nyene ni ikintu c'Imana kiriko kiri hejuru y'iyo ndirimbo. Hanyuma ndakubaze nk'umuntu warakoreye ishengero ryo mu Burundi hanyuma uri kurakorera n'ishengero ryo muri Kenya mbega nibiki ubona ishengero ryo mu Burundi rishobora kwigira ku ishengero ryo muri Kenya? Mbaje ikibazo ciza cyane mu by'ukuri umugeni wa Kristo ari hose mu by'ukuri novuga ko tatandukaniro cyane cyo bari hari kuko ndabyo muri kino gihe mu Burundi ndakurikirana cyane online ndabona ko hari umutima wo gushaka Imana urahari vraiment no muri Kenya nuko vraiment nuko bimeze novuga ko tatandukaniro no kuri komeri hari maybe nyene uko ibihugu bitaba binganya ubushobozi ugasanga nyene ahanya hariho ibintu boroherejwemo cyane usanga nyene hari ivyuma baba bafise nyene biri hejuru gato y'ivyo tuba dufise hano mu Burundi ariko ikintu cyo mu buryo bw'impemu no kuri Imana ikira gikora mu buryo hose busa hose Imana ikirahamagara bayo Imana no kuri biriko bigenda bibangabanganye uko iyi misi igenda iregereza aho umwami wacu Yesu Kristo ari mu kugaruka kuri umwuka no vuga ko ni same spirit ni umwuka umwe nukuri bose bari gushaka Imana bose bari kurondera Imana naha mu Burundi nukuri novuga ko biri mu nzira nziza vraiment. Amen. Hanyuma haraba jeune batari bake bava mu église yo mu Burundi kubera peut-être l'organisation mu mashengero hano mu Burundi itaba permeta itaborohereza gukura canke gasanga ukuntu iko cimana gitunganije kujana n'ingene traitement y'abaririmbyi n'abamiziki genda ugasanga bimukiye mu bihugu bibanye mbega muri Kenya bimeze cyo kimwe no mu Burundi? Baramubaje ikibazo kiri sensible cyane gikomeye cyane hariya muri Kenya je nagiye gusanga finalement hari abarundi benshi hariho abanyarwanda benshi umva kiya n'igihugu kirimo abanyamahanga benshi navuga ko bico kintu no kuri kirahari aho twuma tubona donc abarundi bavino amuvinga baza hariya kiri muri bya bindi nyene nemeje kuvuga nuko nta byinjiyemo cyane gose igihugu suiva naho kiba kigeze n'abantu baho ingene baba batahura ibintu nibaza ko byose bivaho hano kuko c'est facile enfin ababikora hariya hari ukuntu nyene nino sinovuga ko badashigikira aba worship leaders canke abakora Imana abakorera Imana ariko hariya sinzi ko nashobora kuba kinavana n'ingene bo bari donc ari monde anglophone hariya ugasanga nyene hari ukuntu bari batahura cyane icyo ukora bacumva neza icyo ukora donc par exemple bakavuga bati
uyu muntu ariko arakorera Imana n'akarorero umuntu ariko arakorera Imana muri ishengero turamuzi ni umwana wacu yahejeje ishuri ariko nta bintu bifadika bimwinjiriza amahera araronka reka uyu mwana basi at least tumugurira ikoti nka 3 azaraba presentable imbere y'abantu anatanda yuko nawe aronka ku kazi canke aronka ivyo bintu bimwinjiriza ugasanga ico kintu baracumva vraiment ico kintu vraiment ndakibona hariya cyangwa ugasanga ati wa umuntu nyene bakaja hamwe umuntu nyene twomufasha iki mensuellement tumurihira inzu anatanda yuko Imana imugurira indi myango yo imufasha kwibeshaho ico kintu no kuri sindiko ndanegura hano mu gihugu cacu oya ariko nibaza ko ico kintu nacone kirakwiye kuduga ino nk'umuntu wabona yuko hari ibintu akeneye amabezo akeneye no kuri kandi ugasanga nk'iyo organisation canke iyo church irafise ikintu ronka kiza mu buryo nibaza ko nabo barakwiye gutera imbere mu ubwo buryo bakiyumvira bagashiramo ingufu cyane gushigikira abo bajene baba ariko barakorera Imana ariko bakaba badafise uburyo bwo kwibeshaho kandi baraganira barazinanye barazinanye nibaza ko hariya ico kintu vraiment kirahari cyane cyo gushigikira uwo nimba no vuga mu artiste canke ubuvuzi cyangwa uririmba uhagarara imbere y'abantu agafasha abakozi b'Imana muri ayo mashengero hariya baracumba cyane kandi ubwanije n'ibyo twumva ni no hanze iburaya niko bimeze hariya birateye imbere cyane vraiment ibintu byo gushigikira umukozi w'Imana mu mashengero yego nibaza ko ico kintu mu Burundi kirakwiye gushirwamo ingufu cyane yego ngira biriko birafata umurongo muri kaza bigenda biratera imbere kuko urumva ni wana ku kuntu twatwegeranye Kenya n'u Burundi si kure cyane nibaza ko umuryango umwe wa East Africa cyane gocho East Africa uko kuntu biriko birinjira mu biriko biraza yego mu misi za bizogendera ku muvuduko umwe hanyuma inyuma yarabirangije mbiga abantu bo kwitega iki inyuma yarabirangije hariho album no kuri nanditse kandi indirimbo zimwe zo muri iyo nazanditse kera cyane nazanditse après nyene yarabirangije après yarabirangije na uri muri jewe nagenda zandika nyene nuko nyene ukuntu nyene nagenda ca muri ibihugu nyene bya East Africa nyene ndi muri ibikorwa nyene byo gufasha abantu nubwo ko ntaronse umwanya cyane ukuyiye wo kwitaho iyi album kugira ngo isohoke nyaruke ari ukuntu umwanya nyene usanga umwanya wagiye vraiment usanga uri mu biteramo aha uri gufasha aha ugasanga ni umwanya wagiye ariko album iri hafi cyane iri nyuma y'izo ndirimbo nyene kandi nahise uri muri jewe wow amen nize cyane nike izo birimo canke uri muri jewe cyane gose izo birimo cyane kandi nayikoreye nyene n'amashusho n'amashusho hanyuma mu tubazo twanyuma nshaka kubaza uri muri Kenya mbega umuziki mu Burundi ubona uri kuratera imbere gute urabashikira dim yego cyane yes uradushikira cyane uradushikira ndabona ko kuri YouTube biraryoshe cyane kubona ahantu umuziki wo mu Burundi ugeze kubona ikindi kintu kubona ingene abantu bijukiye gukorera kuri YouTube cyane rero ikindi naco ndiko ndabona no kuri mpora nkurikira mu biteramo bihora biba hano mu Burundi wow nkabona yuko bigeze ku rwego rwiza nkabona ingene bakoresha nyene wow ibi nyene tubona nyene ku standard international nyene amateur loops ibiki ama video meza amazisi bakora ama video meza cyane no kuri abantu bakora ama video hano mu Burundi bakorera donc muri monde ya gospel no kuri babikora neza cyane no kuri antwa ubu hariho muri imyaka 5 iheze par exemple urabona ko
mu Burundi bari ku rwego rwiza bari ku rwego rwiza vraiment aho nyine indirimbo zirabwa na hariya baraziraba ugasanga wow iratugije ama views wow ukabona nyine n'ama commentaire ukabona wow abantu barabishima biri ku rwego rwiza vraiment amen hanyuma hari abaririmbyi batari bake nibaza ko bavutse umaze kugenda nouvelle génération y'abaririmbyi ubona bari kubakora gute yes ni vyene ko ndavuga hariho iyindi shusho bafise hariho izindi imbaraga bafise kuko jewe hari ikintu nizera cyuko misi yose umuntu yamaza inyuma yamaza akomeye icyo kintu n'abantu bakwiye gutahura barakwiye gutahura cyane donc ntihabe izo fight za nouvelle génération ya kera no bakwiye ko bitahura yuko kiya kivutse ubu kenshi kiza gikomeye gusumba cyari gihari rero hari nukuri bo bari ku rwego rwiza cyane nukuri je biraryoshe cyane ingene sinzi jewe ingene twagira muri iyo myaka iheze YouTube ntiyari ikomeye cyane ngo indirimbo nyene tuzishire cyane kuri YouTube kenshi wasanga nyene turi cyane gose mu byo kudandaza ama CD iki ariko kungene monde ubunye yevole wahigeze urabona yuko YouTube irakomeye cyane urabona yuko iyi nouvelle génération vraiment ifise izindi imbaraga kandi iri kigendera mu gihe tugezemo yego gusumba inyuma gusumba iyo myaka iheze kuri bari ku rwego rwiza amen tugomba turangize ariko ndashaka kusaba ndirimba kamwe mu turirimbo mwaririmbye mu mugwi Redemption Voice kamwe mu karirimbo mu turirimbo kaguyohera cyane wow hanyuma indirimbo nanditse muri 2010 benshi barayimenye ndi mu Redemption Voice ndayikunda cyane n'ubo bantu bahora bayinyibutsa yitwa ntaco twandikanye ivuga ngo Yesu sinoshobora kubaho ntagufise kwari we nsiguro y'ubuzima bwanje kandi namenye neza yuko ataco dutandukanya kuko mboshwe n'ubuntu n'urukundo byawe Yesu sinoshobora kubaho ntagufise kwari we nsiguro y'ubuzima bwanje kandi namenye neza yuko ataco dutandukanya kuko mboshwe n'ubuntu n'urukundo bawe wewe woba wihebuye wewe shikama bandanya urugendo Yesu sinoshobora kubaho ntagufise kwari we nsiguro y'ubuzima bwanje kandi namenye neza yuko ataco dutandukanya kuko mboshwe n'ubuntu n'urukundo byawe amen hallelujah yes reka ndagushimiye cyane ko waciye muri himbaza murakoze cyane rwose Bonaventure murakoze kuntumira kuri Imana ibahezagire rwose amen tukwifuje cyane n'urugendo rwiza ni wasubira muri Kenya murakoze cyane rwose ego merci beaucoup yes reka namwe tubashimire kuba mwabanye natwe kuva mu ntango gushika mu mpera himbaza rero umunsi tubabwiye tutireka twirangirize ngaha duhana isango muri himbaza gutaha bye bye